Si ubwa mbere iyo inama nk'izo zibaye kandi nibaza ko ari vyiza yuko ibi bihugu biri mu karere bija hamwe bikaraba ukungene bashobora kurwanya ico kintu cose coza gihungabanya umutekano w'igihugu. Ivyo kubera ko dusanzwe dusangira vyinshi, hari vyinshi cane dusangira, ugasanga igihugu kimwe coba kiri mu ntambara canke coba kiriko kirategwa nabo bose baza bava hanze, usanga bituma haba intambamyi ku bindi bihugu. Ariko kandi nibaza yuko nko ku gihugu c'u Burundi abantu tutwokwibaza gusa tuti mbega abariko baratera igihugu bava hanze bigenda gute, ariko birakenewe yuko n'igihugu cicara kikiyumvira tuti mbega abo batera vyoba cane cane biva kuki, bagamije iki, kugira ngo ntibarinde gusa intambara igihugu mu kubarinda abo batera, ariko barinde cane cane imvo zose zotuma igihugu gishobora kuja mu ntambara.